Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube. Daniel Mugisha je muvugana ni Daniel Mugisha, mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikorwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi muri kahise no muri kubu. Murahawe kazi. Tubasaba gukora subscribe ku ishene Daniel Mugisha, mukole like, share, partage canke commentaire duterera ivyumviro byanyu. Kaze mu kiganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Muri kino kiganiro c'uno munsi turababwira ivyaranze wabaye Premier Ministre wa mbere w'u Burundi. Ninde yatewe iteka ryo kwitwa ubwa mbere Premier Ministre w'u Burundi, aho muri ico gihe bamwita umushikirangoma wa mbere? Uwo nta wundi ni Joseph Cimaye, niwe yatanguye kwitwa Premier Ministre mu Burundi. Joseph Cimaye yarongoye leta y'u Burundi y'imfata kibanza gouvernement intérimaire kuva kuwa 2006 gushika kuwa 2008 Nyakanga uwo mwaka nyene. Joseph Cimaye yasubiriwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore inyuma y'intsinzi y'umugambwe Iprona mu matora y'abashinga amateka yo kuwa 18 Nyakanga 1961. Joseph Cimaye ninde? Yaranzwe n'iki? Yabukiye Mugera mu ntara ya Gitega mu 1929. Se Michel Cimaye yari umuganga yanakoreye mu Rwanda ku ntwaro y'abakoroni b'ababirigi, ari nayo mpamvu Joseph Cimaye yize amashuri mato mato mu gihugu cy'u Rwanda, abandaniriza yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Asrida mu Rwanda nyene. Joseph Cimaye yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa muganga w'ibitungwa veterinaire mu 1952, acaja kurangiriza akazi kiwe mu Rutana gushika mu 1957. Inyuma yaho yagiye gukorera mu gisata c'ubushakashatsi kuri Groupe Scolaire d'Asrida mu Rwanda. Mu 1960 Joseph Cimaye yinjiye muri politike, anashinga umugambwe wamaze igihe gito witwa Amehutu. Yaranabaye mu runani rw'imigambwe yari ishigikiye abakoroni yitwa Front Commun. Mu nyuma aba mu bashinze urunani rw'imigambwe yitwa ko yavugira abanyagihugu bato bato, ariko ahanini yitwa ko irondera iterambere ry'abahutu, Union des Partis Populaires UPP. Inyuma y'amatora y'abajenama ba komine yabaye kuwa 15 Munyonyo gushika ku 8 Kigarama 1960, Joseph Cimaye yagenywe kuba umushikirangoma wa mbere, akaba n'umushikiranganje w'ubutungane muri leta y'imfata kibanza yashizweho n'abakoroni mu ntumbero yo kuburagiza Iprona ya Rwagasore. Ariko uwo mukenyuro naco wamaze, kubera Iprona yaruhiye gutsinda amatora y'abashinga amateka yo kuwa 18 Nyakanga 1961. Umuganwa Rudoviko Rwagasore abari wasubirira Joseph Cimaye. Inyuma y'amatora yo mu 1961, Joseph Cimaye yaravuye muri politike, atangura umwuga w'ubumenyesha makuru hagati ya Gitugutu mu 1962 na Munyonyo mu 1963. Yagiye mu mahanga mu mahugurwa y'ivyo kumenyesha makuru i Buruseli mu Bubirigi, abandaniza muri kaminuza y'abamenyesha makuru i Strasbourg mu Bufaransa. Amaze kugaruka mu Burundi, Joseph Cimaye yakoreye ishiramwe ry'indege ry'Ububirigi Sabena. Mu 1965 Joseph Cimaye yarashinze urugo rwiwe. Ibintu nivyavuye bimworohera
ku ntwaro ya perezida Micombero. Mu 1969 Joseph Cimayi yarahagaritswe yagirizwa ko yari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi araheza acwigwa umunyororo w'imyaka 5. Mu gihe yari mu munyororo, Joseph Cimayi yaranditse igitabo cyo mu bwoko bwa Roma bivugwa ko yoba ari Roma ya mbere mu Burundi citwa L'Homme de ma Colline. Muri Mukakaro 1971 Joseph Cimayi yaragiriwe ikigongwe na perezida Micombero ariko umwidegemvyo wamaze akanya gato kuko yahavuye yicwa muri Rusama 1972. Muri iki kiganiro kandi tworabira hamwe icigwa twokora ku matora yo mu 1960 hamwe n'1961. Mu 1958 Uburundi bwatwagwa n'umubirigi Jean Paul Laroy yari gouverneur du Rwanda Urundi. Aho mwo kwibuka ko naho twatwagwa n'ababirigi bariho mu gishingo ca ONU ico bita tutelle. Uwo mwaka nyene niho umuganwa Rudoviko Rwagasore na bagenzi we bashinga umugambwe Iprona waharanira ukwikukira ku Burundi. Rwagasore yari umuganwa akundwa cyane n'abarundi kanatsinda yari imfura y'umwami w'abarundi bose. Umugambwe we wahuza amoko yose kandi yari yitwararitse cyane iterambere ry'abantu bato bato, ari naho havuye iciyumviro cyo gukwiragiza amakoperative mu banyagihugu. Jean Paul Laroy yarababazwa cyane n'igikundiro ca Rwagasore maze atangura kwiga inzira zose zo kumwigizayo muri politike no kuburagiza umugambwe wiwe. Intambwe ya mbere yo kwigizayo Rwagasore bayishize mu mategeko. Itegeko rya Harua rijanye n'imigambwe ryavuga ko umuryango w'umwami utarekuriwe kuja mu vy'amahiganwa ya politike no mu vy'imigambwe ngo kubera umwami arengeye imigambwe. Intumbero yari imwe gusa, kubuza umuganwa Rwagasore kwitoza no kurongora Iprona no kwigizayo bamwe mu bihangange vya Iprona, cyane cyane abakwe b'umwami abaganwa Leon Ndenzako na André Muhigwa. Intambwe ya kabiri yabaye yo gushinga imigambwe ishigikiwe n'abakoroni b'ababirigi kugira Iprona ntironka abanywanyi. Muri iyo myaka ya cami ibijanye n'ubutegetsi byaba mu baganwa. Abo nabo bari bagabuyemo imiryango ibiri, abo bitabezi nabo bitabatari. Abakoroni bashinze umugambwe urongowe n'abatari PDC bashinga urongowe n'abezi PDR. Inyuma y'abaganwa abakoroni biyumvira ingene Rwagasore bamukura ko abanyagihugu bato bato, gutyo baca bashinga imigambwe yitirirwa abahutu gusa. Ukomeye wari Pepe washinzwe n'umuzungu Albert Moss, ariko mu mategeko ukaba warurongowe na Emmanuel Nigane. Gutyo ababirigi bari bazi ko Rwagasore azosigara ameze nk'agati kirebanga bamaze kumukura ko abaganwa bose benanye abanyagihugu b'abahutu cyane cyane. Intambwe ya gatatu yabaye yo kuburagiza abanywanyi n'indongozi za Iprona bama bariko barapfungwa agasakisaki. Mu gihe hari himirije amatora y'abajenama ba komine, Rwagasore yarahagaritswe arafungwa icamazi bururi kuwa 27 Gitugutu 1960 gushika kuwa 9 Kigarama 1960. Bamurekuye aruko amatora yaraye aheze kuwa 8 Kigarama 1960. Umugambwe Iprona ntivyashobotse ko ukora imyiyamamazo mu matora yo mu 1960, ariko nicabujije ko iba iya kabiri kandi itiyamamaje. Muri ayo matora PDC yatahukanye amajwi 32%, Iprona
19%, PDR 18%, PP 8%, nayo UNP ya Joseph Cimaye 3%. Iprona ntiyemeye ivyavuye mu matora, igira ko iritwara muri ONU isaba ko hoba amatohoza kandi ko amatora y'abashinga amateka yohagarikirwa n'intumwa za ONU. Kuwa 20 Kigarama 1960, inama nkuru ya ONU yashinze icemezo resolution casaba Ububirigi kubangira gutunganya amatora y'abashinga amateka no kurindira umugwi w'amatohoza wa ONU. Kuwa 21/0/1961, Ububirigi bwaremeye iyo ngingo ya ONU, ariko igitangaje buca burishiriraho inama nshinga amateka y'imfata kibanza na leta y'imfata kimanza. Uko niko Jean Paul Laroy yagenye umushikiranganje wa mbere Joseph Cimaye. Igiharuro ca Laroy cariko mu gihe hazoba hari leta ishigikiye abakoroni, atankeka imigambwe iri muri iyo leta ari izotsinda amatora y'abashinga amateka. Amatora yo muri Nyakanga 1961 yaratangaje gose Laroy. Imyiyamamazo yabaye mu mwidegemvyo ntangere kubera amatora yarahagarikiwe n'intumwa za ONU. Ico gihe abakoroni bashize ingufu zabo zose ku kubuza Rwagasore kwamamaza Iprona kubera atari arekuriwe kuja mu mugambwe. Bamushize ko iperereza rimucunga iyo yaja hose. Muri ico gihe ahantu hose Rwagasore ahavuye baza babona ababirigi bahageze. Incuro nyinshi yagenda yinyegeje canke yiyoberanije kugira nibamumenye. Abategetsi baratenze itegeko ku masitasiyo y'igitoro ko atosubira guha igitoro Rwagasore. Iyo ngingo yarubahirijwe, ariko icakurikiye nuko ahantu henshi wasanga abakenyezi bagenda bahetse utubido tw'igitoro kugira ngo Rwagasore ntabure igitoro. Ndabibutse hano ko Rwagasore ari we yasavye ko abakenyezi nabo bemererwa gutora, ubundi hahora hatora abagabo gusa. Ababirigi barasavye umwami Mwambutsa ko yo kwihakana umuhungu wiwe Rwagasore ngo kubera ariko arivanga mu bya politike umwami arabanyira. Rwagasore naho atararekuriwe kwitoza no kwiyamamaza ku mugaragaro, nicabujije ko Iprona itsinda amatora y'abashinga amateka ku rugero rwa 90%, maze umugani wa Rudoviko Rwagasore aba umushikirangoma wa mbere gutyo. Intsinzi ya Iprona yarababaje gose abatsinzwe, mu gihe ataco batari bakoze ngo yigizweyo. Wa muzungu Albert Mose we yaciye yiyahura. Abakoroni nabo bategura irwandagurwa rya Rwagasore. Ngaho turangirije ikiganiro c'ivyaranze Joseph Cimaye niburagizwa ry'abanywanyi ba Iprona mu gihe c'amatora yo mu 1960 hamwe no mu 1961, twongeye ko no kwigizwayo kwa Rwagasore n'ababirigi, na cyane cyane warabaserukiye mu Burundi Jean Paul Laroy. Thank you.